Nizere yuko meze neza, nizere yuko muguwe neza aho muherereye, nizere yuko ibintu ari ubutungane, nizere yuko mwatanguye kugenda kubuzi muriko mumviza Radio Black FM, nizere yuko nawe ko rava ku kazi bariko bagenda kuruhuka ibintu bimeze fresh sana. Muri studio nabwiye yuko ari igira neza kaze Ahmela ari kumwe na mugenzi we ngaha anye Trésor Mingo. I don't know Mingo ngo bisigura iki navyo nzi yuko aragafikire banga Trésor reka twakabaniye nugeze ubu no wumva yuko Trésor Mingo nako Mingo utazi cyo gisigura navyo ndumva wamubwira ngo ngoga cyangwa ushaka kunteza rubanda ushaka kunteza rubanda ngo badakuteza abantu mugabo iryo zina vraiment wumva kaje ko wumva Mingo ariko ntaco reka turazagira ashaka kuducira urubanza karibu voilà karibu cyane kazi nakajambo bakubwira misi cyose bakakubwiye uburyohewe ibaze nkuba bacumvye ubugari hari isamaki wari witeze ko takubwira ati go kazi ko zova ngo kaze oya bakunda gukoresha akajambo ka karibu bon oya hari bivana hari abarundi tugifise uburundi bwacu okay hari ikintu utazi hari ikintu banzu rindire hari ikintu utazi kuva mu majambo y'ikirundi hariho ukuntu bavuga ngo kaze cyangwa se karibu n'amajambo abirabwiza kuba bimenga yokora ahantu hamwe gusa nakora ahantu hamwe baguhaye ikaze donc barakwakiriye ahantu sivyo baguhaye karibu naho ni karibu bararekana kwitwa indongorazina bayitwa indongorazina haje yego bashize bakubwiye ngo karibu barashika akakantuka ku meza ayiwe karibu ku meza ofite oya kiasi kirundi karibu ni Kiswahili karibu ni Kiswahili bashabona nuko mwatumviza mukanci ndabaha nimero ya telefone karibu ni Kiswahili hayi umuntu avuze ngo karibu ku meza abacanze iki ukwaze ni Kiswahili gusa nico ni Kiswahili gusa mugabo aramaja gusa kuko kera igihe bakreye kirundi nta meza yari ihari ni kuvuga karibu ngo kaze mufungure ego turabakiriye munze mufungure we nuko bavuga aho nyibavuze amajambo yose mugabo ijambo rimwe ni kaze donc kaze uhaye ikaze umuntu mu cicaro gufungura bon abana bubu jewe ntavyo nzi jewe nabo bingene ngiye kubigisha abavyumve I don't know mugabo rero ntaco ni generation Star Times na Canal Plus reka tuza turabere novela bakomeze gusa ikintu cyo kirizi abantu twari kera narindi turazi yuko ari ibintu bimwe vraiment muza muri iba mu Giswahili ariko no muzindi nimi vraiment hamaja mu Kirundi atarahari Kirundi kibaho kandi tuzosanga turiko tumugariramo turiko nk'ubunye Trésor ya kumugarira kuvuga ngo tuzosanga turiko turaremara nukuremara gudo usanga waremaye sivyo usanga waremaye Giswahili kumugara kuremara uvuze ko cyatakirundi nzi Armela basi weravyo birumvika reka ikizara kayungiro ngaza ndayungurura abantu bamwe aho no batazi kirundi tubashira muri quartier yaho muze muratwadukiza muri best nta 30 minutes zohira uvuze ikirundi gusa Trésor je ngiye ntangwe kuvuga ikirundi Armela uvuze ukuri ngire WhatsApp today mu kirundi atagi Faransa ngire oya iyo ni izina ry'igice cy'ikiganiro WhatsApp today ngire nkora ikiganiro mu kirundi kandi wavuze ngo ushobora kubona iminota ingahe 5 minota 30 je ngenda imari utavuze uvuga ikirundi gusa atari kindi jambo cy'ikindi kirimo ucanze kandi utanciramo wowe ufatikara mu turandika gusa amajambo reka nze kuraba rindira amara mu kanya gatonya Mrs Armela ariko turababwira yuko hariho ukuntu usanga kenshi babivaye n'ukuntu abantu twakuze abo twakuranye donc ubuzima murabizi ko ubuzima buragoye isoke turaje mu masrago menshi y'ubuzima ugasanga maybe ndamuvize ngaha cyangwa se ndavuye ngaha ndagiye mu yindi province cyangwa se mu kindi gihugu ugasanga hari umuntu mwakuranye kera cyangwa se mwabanye kera hama ubu murongeye muravuye yego cyane sivyo ukazusanga maybe wewe ari down cyane yawe kukurusha cyangwa se tureke n'ivyo n'abandi bantu basanzwe ga muri quartier ugasanga ni muherukana kera maybe bivaye n'ukundi kuntu umuntu aba ameze ari ukuntu usanga ari stress cyangwa ibindi bintu ugasanga ari ukundi kuntu donc umubonye umwakiriye bikabigaragara neza vy'ukuri ko ataba umuntu burimwo donc nta
nta cubahiro kirimo, nta cubahiro, kandi ugaca usanga ikibazo kihari harimo ukuntu kw'agasuzuguro, kuko wabonye umuntu mugenzawe akarorero murashobora kuba mwariganye, murashobora kuba mwarahuriye ahantu kanaka, murashobora kuba mwarigeze kugirana imigenderanire kanaka, mugabo kubera wewe wabonye yuko ubuzima bwaragukundiye, ibintu byarakunze, hama nawe ukabona muri uwo mwanya uri kuramubona, jewe ndabivuga nti uri kumubonesha amaso yawe, ubona yuko we ubuzima bwansi ya maso twebwe turabisha nk'amaso y'abantu, mugabo tutazi kazoza kabo, hama wamara kubona umuntu aciriritse, umuntu ari mu buzima butabereye, ubuzima utokwifuza, ugaca usanga uranamuciye ko nayambu wapi, nayambu ntayimuhaye, wewe ubwiwe akaza akakwidondora akakubwira ati Trésor jewe ndi Armela, urumva twariganye twarabanye, deje nayo sura urayibuka uranamwibuka ngo ugafata ubuseriye ngo hehe ngo kumenga ngo aho rero uri kuriruka cyangwa n'umuduga wawe atije uragiye. Ari ikintu rero ico kintu twagiye tukivuge ko cyane kuko ni ikintu kigwiriye, novuga yuko hari ukuntu ko kugara, kuko ubona yuko wowe situation urimwo, ibihe urimwo ico gihe ari bihe biri favorable, ari bihe byiza, ari bihe by'umugisha, mugabo kibagira yuko uri kurasuzugura nawe azogera gihe aba muri ivyo bihe by'umugisha, kuko namamvuga yuko isi ari umuzunguruko, isi n'umuzingi, ni kuvuga no munsi ndi kujya mbere, ejo nzoba ndi kujya gatanu, voilà kuri 11 urakoze cyane, Trésor arakunda kuri 11 entre temps, Trésor urumva rero ejo, kandi namamvuga nti amafaranga nayo n'umushitsi, wowe no musi urabona yuko ufise amafaranga, mugabo amafaranga aratembera, uno musi ashobora kukuva ko wowe Trésor akaja kuri mugenzawe, ejo kava kuri mugenzawe, donc no musi urashobora kuba ufise ejo nawe utubuzima ingene bumeze, kandi rero no musi twagiye tuvuga ikintu cyo gusuzugurana muri rya terambere ryacu, twama tuvuga ati uyu mwaka udutubera mu mwaka w'iterambere, udutubera mu mwaka wo kuva ahantu hamwe dushobora gutera intambwe ije imbere apana intambwe ije inyuma, ivyo navyo byo gusuzugura ari gihe kenshi usanga bidusubiza inyuma kubera twasuzuguye umuntu ntuzi carico. Hariyo nk'abantu usanga bafise ibintu bakora mu buzima cyangwa bafise ibintu bodupartage bodusangiza, mugabo wewe ukamusuzugura umuravye ku mpuzu, donc apparence yiwe uri kuramuraba isura yiwe ati uyu muntu ntakintu na kimwe ashobora kumarira mu buzima, nta mugwiza atunga yonze nk'uku, nta muntu yogira amafaranga ari mugufi nk'uku, ati rabigena sa freshere akuna ihere ni danger, nta mafreshere fise, ati uyu muntu wapi, mugabo tukibagira yuko uwo muntu ashobora kuba adafise itunga ry'amafaranga, mugabo afise itunga ry'umutwe, afise itunga ry'umutima, afise ikintu ashobora kudusangiza. Je namavuga ati nta muntu n'umwe kwisi adafise ico ashobora kunyungura, nta numwe, even n'umuntu afise ikibazo cyo mu mutwe cyane, donc arakwigisha mu buzima bayeho. Rero nitwafata uyu mwaka tugeze mu kwezi kwa gatanu, novuga ati uzutubera umwaka w'icigwa, uzutubera umwaka wo kuraba iciza cyose cyo kiri mu muntu, kuko kirahari, cyangwa n'umuntu nazo gukorera ikibi azoba kwigishije, azoba gufashije kwa avancer, kuko ico kibi yagukoreye ejo nuhura n'undi muntu ameze gutyo uzovuga ati kanaka vyagenze nuko aguhicirwa mu buzima. Rero tuzokwige kudasuzugura umuntu mu buto bwiwe, twe turiko turamuha, kuko burya Imana ntiyamushize hari muto nuko yari mufise ku mugambi, cyangwa igihe ciwe kitaragira ejo kizogera, hama nje kudodora aho yicaye nanje natesetse, hama ndamugira ati burya ahanye Armela siwe ndamwipresente kwa kundi yanyipresenta nkamugarako, kandi muri ico gihe wewe azuna kwereka atigeza kwibagira cyane, ati je ndakwibuka neza, ati no musi twarahuye, twamusi cyagiye twarahuye uwo musi. Rero wewe hari ikintu uzose usanga rumera uwo musi, wewe kore yuko ujya muntu wagiye kudodora hajya ntiyawukwibutsa, wewe uzowibuka vyirushirijeho gusumba, reko umutima uzododora kuri wa musi kwa kundi yanyifatwa amugirako, ati ndakwibuka ko nacagiye hano twarahuye cyane gose. Rero je nibaza yuko no mu gutera imbere kwacu hategezwa kuba mu guca bugufi, uguca bugufi nitubone aho tugeza mu gutera imbere, nitubone aho turi no munsi, ariko turabaho tuzoba turi ejo, kandi tumenye yuko naho dushitse no munsi atari twe twahijikanye,
bitandukanye hari umuntu umwe wese yegera aterera intege ziwe nyamba ari mu mpanuro canke mu buryo bwiwe kugira ushobore gushika aho ugeze uno musi Trésor hari umuntu umwe wese yegera aterera ikintu ciwe afise ari mu vyiyumviro akantera kugira nshobore gushika aho ndi je uno munsi rero ni naza nkasuzugura nk'akarorero dufate Zainabu Samuel Emmanuel niki umwe wese je ugiye umuntu anyakuye hari ikintu ndamwigirako iyo umuntu telefone hari ikintu ntegezwa kumwigirako kuko navuga yuko hariyo richesse hari itunga riba mu muntu utamuhaye umwanya ngo umuhe ugutwi utazopfa uribonye tuzigera uribonye kandi nawe utazopfa ari kugiriye neza kuko nta mwanya warihaye wagaye enda gwa karorero hariyo abantu vyakunze mu buzima bazi gukina amadiri bazi gukina amadini kuri kintu cyose gikoze ko kimubera umugisha koko hari n'abantu bafise umutwe mubwo bataburyo bararonka bafise amadiri mu mutwe voilà bafise amadiri mu mutwe cyane mugihe aronse umuntu amuha uburyo bwashobora kugira projet ziwe yoshika kure cyane rero nico gituma namvuga ati burya Imana yaduremye dutandukanye nkuko kumubiri ni kuvuga ijisho rifite ico rikora izuru rikagira ico rikora ugutwi kukagira ico gukora nta na kimwe cuja mu gishingo c'ikindi kintu kandi nta na kimwe kirusha ikindi kuko kimwe cyose gifise akamaro kacu rero umuntu wese mu buzima ko Imana yamushize ngaha afise akamaro kiwe mu buzima bw'uwundi muntu kandi aragera igihe ukamukenera bien sûr kuno kuntu Mrs Almela hari donc iyo uryamye amaguru ntuyakenera oya donc ubukeneye impwemu donc izuru n'igi ubukeneye cyane kugira uheme hari ugira yaho ukenera amaboko cyane kurusha amatwi n'igero uyakenera cyangwa se umunwa n'ikindi kintu cyacu cyose mugabo ni uca tuvuga ko ico kintu udakeneye ubu cyangwa se ko gutwi cyangwa se iryo zuru udakeneye ubu yuko utazorikoresha utazigira urikoresha azogira igihe bikeneye kuhema urashobora kuba wumva umenga guhemera mu kanwa ntibikunda mugabo hari igihe izuru ryatesetse uhema wasa usaba mu kanwa usaba kanwa ati gumufasha ugahema tikoje udatesetse ukumva wahwereye wewe udacerewe usaba amaguru urasaba amaguru ubwenge busaba amaguru ati maguru yanje ndagusavye unyaruke vraiment kugira nshiki yose muri ico gihe umunwa ntuburi kurakora uragenda wahoze mugabo utavuze ko umunwa nawe uzigera ukeneye utazigera